hanyuma afise intuntu n'umubabaro kubona aba bana baraha bafatanye. Haragera igihe nyene ntiyumvira bati no kamana aba bana banje bizogenda gute ko bavuze yuko basangiye igitigu, bakabico gitigu ha mu Burundi ataco bashoboye byogenda gute. Saba kweri nyakubaha umukuru w'igihugu n'ayandi mashirahamwe yose, amashirahamwe yitaho imbabare, amashirahamwe ajejwe agateka k'abana, kugira ngo bashike aha hantu kweri bantabare, kuko ndarushe nyine, kuko umutima urababerana kubakwirikirana, kuko harimo umwe ni mu mugongo nyine yagoramye nyine yamugaye, ko niyo hageze yaho fungura babana bararyana nyine, ugasanga nyine ntibyoroshe kweri. Ntaca numva rero intuntu ije mu mutima. Ndabaramukije bakunzi banda TV, muraho murakomeye. Kuri mikro ni Katia Benita umukunzi cameraman Dosia. Nkuko mubizi namanda batumira kenshi cyane gukora subscribe utarayikora, ugafitanda no kuri gakengeri kugira uzobandanye uronka ibiganiro byacu ariyo ma notification. Hama mukora ibiganiro byacu rakiraba cose ukagiheza, hama uhejeje ugakomenta, hama ugapartager n'abandi ubasangiza ibiganiro byacu. Ego nkuko mubizi namafise byinshi aho kubabwira, iyo mba ndi ngasi mba ndi jenyene, hari byinshi bashaka tuvugane. No munsi simfise umustar, n'umuvyeyi yibarutse, maza kubibona ngene bimeze, kumbura ufise umutima w'ikigongwe ashobore kumva kamukiwe, ashobore kumutabara, kuko ntivyoroshe. Ego reka ndamuramutse umuvyeyi turi kumwe, hama geca babwiye. Turabaramukije. N'amahoro, murakomeye? Ego turakomeye. Turabasanze ngaha mu bitaro, mwaribarutse abana bafatanye. Abana bavutse ryari? Bana je ku kazina nitwa Bucumi Kosesa, nkabamba mu ntara ya Ruyigi, Professor Ruyigi, zone Ruyigi, umutumba Lirare, agatsimbira Nyakabanda. Hanyuma jewe nyene naribungenze imbanyi, hanyuma ndaca ku radio barapima barambwira yuko mfise imbanyi y'abana babiri. Hanyuma nyene hageze kwibaruka biranka gose, biranka kugeza nyene ho numva kweri naniwe, ca ndasaba abaganga yuko bonkora. Hanyuma nyene basa nyene n'abantu bagombye kwanka, ko ndabasaba ati nukuri murabe kweri jewe ngomba gupfa, murabe ukuntu mwobikora jewe munkore. Bavuga ati oya ntigikunda, abana baraza kuvuka, umugango baza kuvuka ngo batanguje amaguru. Ndavuga ati abana kabisa batanguje amaguru barababaza, ati narigeze kubyara umwana umwe atanguje amaguru tarambaza, ati abana ntigikunda. Hanyuma aravuga ati turaza kukijana mu nama y'abadogiteri, baca barakijana, baca bamaze kuba bankoze barabakura, bacasanga abana barafatanye. Bamaze gufatana bacavuga ati nta kundi, ca rero bavuga ati abana niko uzobajana atantu. Baca bararondeza rero abadogiteri baho mu ntara ya Ruyigi, cavuga ati abana niko bajana kuwa Karede i Bujumbura. Aho hari ku itariki 26 z'ukwezi kw'icumi. Hanyuma ku itariki 27 z'ukwezi kw'icumi baca banzana haa kuwa Karede. Hanyuma nyene barakira abo bana, naje baranyakira kabisa, nari nababaye nyene munda nyene. Barashira ku radio, bamaze kuja ku radio ituro zibiri, basanga indani hari ibikomere, hama baramvura kweri, barankwirikiranye baramvura. Hanyuma nyene haragera igihe ntora mitende, baca ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi, baca bampa abana. Hanyene munsanze muri chambre ya pediatri VIP kwi nomero ya 3 niho ndi kugeza n'uyu munsi, niho ndi. Hanyuma je kweri ndashimire Imana yo mu ijuru yafashije kuba nkihumeka, n'aba bana banje ngira nabo mubona. Hanyuma kugeza nyene iki gihe ndaha abana barabajanye, sinzi uwantangiye amafaranga 700 murongozi w'ishengero ryacu ahantu senga muri Methodiste ini.
hanyuma kweri jewe ndamushimiye nawe nyene haza kunyumva n'ukuri Imana imwongera imigisha. Hanyuma nyene abashimiye nyene n'abandi nyene abanyeshengero abarongozi b'iryo shengero rya Methodiste ini bambaye hafi, kuko barambaye hafi kweri baranzanira ibifungurwa eka nyene utundi dukoresho nyene kweri barafata neza. Hanyuma rero jewe ubu nyene ndaha, hanyuma afise intuntu n'umubabaro kubona aba bana baraha bafatanye. Haragera igihe nyene ntiyumvira bati no kamana aba bana banje bizogenda gute ko bavuze yuko basangiye igitigu, bakabico gitigu ha mu Burundi ataco bashoboye vyogenda gute. Hanyuma nyene nabuze hano no bicisha, ndi umumama w'abana batanu gushira ko aba bana babiri nyene Imana iheruka kumpezagiza bagira 7, abahungu 2 n'abakobwa 5, kuko papa wabo asigaranye abo bana 5 kumuhana. Hanyuma nanje kandi handi mwibi bitaro ntabafise abana 5, haringa murabona kababura agasafuriya nyene ngaho ko dutekamo tukongeranye tugakarangamo. Hanyene ntivyoroshe kweri n'uwari yampaye agatelefone narondeza two gufungura nta telefone umugenzi akambaza turacari ngaho nako nyene barakanyivye, abana bariko barangora nyene sinziriye hare ntivyoroshe. Izi mpuzu nyene mubona nambaye nizo abo bana ndabasasira, umva nticoroshe kweri. Ndasaba nk'abantu b'abavyeyi kweri baba mama bigeze bibarutse kweri bakamenya ibintu vy'umumama kweri, umumama yibarutse nyene ibikoresho nyene akoresha, ko ndasaba kweri yuko boshika ahantu bakamfasha, kuko na jewe ndi umurundi kazi na se waba bana n'umurundi kazi. Hanyuma ntabasaba guko bavuga ati aha nyakubahwa umukuru w'igihugu adashitse ngaha akarunga ikintumwa zikavugana n'aba baganga kugira ngo barondere igihugu boshobora kujana mwaba bana. Ati jewe aba bana nta mahera noronka yo kuza kubavuza, kuko nyene ndi ntahonikora nyene na musitantere yarampaye urupapuro rwa ntahonikora. Urumva ubwo kwiba ibintu ntirushobora gukora. Nerese abakweri nyakubaha umukuru w'igihugu n'ayandi mashirahamwe yose, amashirahamwe yitaho imbabare, amashirahamwe ajejwe agateka k'abana, amashirahamwe ajejwe agateka k'abakenyezi, eka nyene amashirahamwe ajejwe agateka kazina muntu nyene umurundi kazi nyene waha, kugira ngo bashike ahantu kweri bantabare, kuko ndarushe nyene, kuko umutima urababaye kuba abandi bose barabashitseko bakaza bakabajana mu kindi gihugu, na jewe bashike ngaha bajana abana kweri. Naje numva amahoro, numve yuko ndi umurundi kazi waha mu Burundi. Hanyuma aba bana papa wabo nako kazi na yitwa Nimbona Jiriberi, nawe nyene avuka nyene mu iyo ntara ya Ruyigi na komine niyo na zone niyo nyene imwe navuze nyene ya Ruyigi. Hanyuma rero turahantu kweri bagira ico badufasha nyene gice ngaha. Tugeze aho nyene kurira ivyo 700 byari byo gukora iki? Byari byo kubajana muri sekanere. Hama ngene bimeze ngaha murari kora bavuze yuko iyo ako gapapuro kaba ntahonikora waronse ntaco kabafasha ngaha, kandi mukaba mwavuze ko muri ntahonikora. None bigenda gute ubuzima bwo ngahanye facture gumiduga kuvyerekeye amahera y'ibitaro canke barabakiye kugira babafashe bakabakira mu bitaro, ko n'ubundi ngaha turabona ko ngira ntibako barabavura ahantu nyene. Fagitire yaho itegerezwa kurihwa, kuko urabona yuko banzanye mu cumba caje nyene, kubera aba bana badashaka yuko buguma bababona, benshi baca bumva marira, abandi nyene bakababara bakamera nyene ntibibasiga mu bwenge. Naco gituma banzanye aha hantu kugira ngo ndabarerereho, ishirahamwe riroza kunkura aha hantu niryo riroriha nyene aha hantu, sindira ukuntu bizogenda. Hama akamo mwotera ku bantu bariko baradukurikirana kuri no mbonesha kure kubakahe kuko abana bakwija amezi 2 tutihenze kuvyo mwatubari, bakwija amezi 2 bafatanye
kumbure igihe kiguma kiduga cuko baguma bameze gutyo bishobora gutera n'izindi ngorane nakaye kamushikirije jewe akamushikirije n'ubu nyene ngo mashikiriza saba amashira hamwe yitaho agateka k'abana nuko nyene navuze yuko turi abarundi kazi saba yuko ishira hamwe rijejwe agateka k'abana ko boshika hano kwibi bitaro bakaraba abana hanyuma bafata ingingo yuko aba bana bo bajana mu kindi gihugu jewe babona yuko ti abana niko bajana we muvyeyi nusigare ngaha ni sawa babona ati rero mwese murajana byose ni sawa nukwije nsaba ico saba bafashijwe n'Imana yo mwijuru igejeje ngaha aba bana naje ikabingejeje aha kuko ahantu nyene kuri ni ibintu nyene bigoye gose kuko haragera igihe nyene inzara numva nyene inzara ntapati no keminga haje bizahugenda gute mw'intara saho kuvuga ngo umuntu bacazana ifungurwa ubwo nyene ko afise ifungurwa n'ukuri yonzanira nyene ntateka ntafungura so kuvuga nuko noba ngo ntafise amahera canke naho ntafise nibindi byinshi je bumpaye amajana 5 ndashima Imana yo mwijuru umpaye 1000 ndashima Imana yo mwijuru nyene jewe kweri cyambere nyene saba kuko ivyo bifungurwa niyo no bijya ntabirira ahantu abana banje batariko barabajana kubakwirikirana kuko harimo umwe ni mu mugongo nyene yagoramye nyene yamugaye ko niyo hageze yaho fungura abana bararyana nyene gasanga nyene ntivyoroshe kweri ntaca numva rero intuntu ije mu mutima nibarawe kweri kugira ngo bankize iyo ntuntu iri mu mutima baze bantabare aba bana babajane kubavuza jewe nico saba iki gihugu c'u Burundi uko nico nyene umuntu azeye kwa masoko jewe nta tike y'indege noronka gushika mu ivyo bihugu ntavyo noronka nyene je nguma ntakama mvuga ati nibaza ahantu bamfashe bampa ivyo ndya hanyuma abantu barire n'aba bana kubavuza. Murakoze cyane turabashimiye kwa mwashoboye kutwakira ngaha mukaduha ikiganiro twizera neza yuko ibyo musaba byumvigwa abarundi benshi bako barabikurikirana bari mu mihinga itandukanye murakoze cyane. Yego namwebwe ndabashimiye kukigoro mwigoye mukaza aha hantu hanyuma ntabashimiye n'abamaze kugira ico bakora kanzanira ibyo mfungura hanyuma nyene kweri je ndabashimiye nyene hanyuma sizoba kubwaba bana nyene zozamo nabansanze nkanye nuko navuze ati sinoja kubarondera jewe ntaho no barondera abo bagira neza ntaho no menya Imana yo mwijuru nizo bakoresha bashika ahantu nyene baze kuraba aba bana hanyuma bagira ico bavuze murakoze. Murakoze namwe bakunzi ba Ndaha TV mwabibonye neza yuko ari umuvyeyi ariko atakambira ku muntu wese abishoboye si kugira byinshi ariko no kugira umutima wo gushobora gutanga nabana bavutse bafatanye barakenewe kujanwa mu bihugu byo hanze kandi mwumvise ko igihugu atigeze bakimugira ko batabona yuko atanu uburyo buhari kubw'ivyo rero murundi kazi aho uri hose mu mihingo yose fasha uyu mwana fasha abana nabana b'igihugu fasha uyu muvyeyi aho uri hose uza agaciro k'umwana akamaro k'umwana nukuri ntiwirangagize ino video sangiza n'abandi bashobore kubibona ko hari abana bakeneye ubufasha bari muri pédiatrie VIP numero 3 muri Rwakarede no mama agware mu cumba ca wenyene muzobibona muhashike mushoye kwashika mutera mu buryo butandukanye asigaye mukore subscribe mu comment mu partage ibiganiro byacu hama tuzosubira mu kiganiro cacu gikurikira ndabasezeye.